na Mahoro Kingdom Life Community turabaye kaze mu muryango w'ubwami bw'Imana. Reka twakire hamwe twese urugezo rw'igikorwa c'imikuza misha. Urugezo rw'igikorwa c'imikuza misha. Imana iriko irarekura kw'isi umugambi w'ubwami bw'Imana werekanwa n'igihe gisha, nk'uko tubibona muri Matayo 24 ku murongo wa 14 havuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa kw'isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Harakenewe uno munsi abahungu n'abakobwa biteguye gukorana n'Imana no guheraheza imigambi yayo y'ubwami nk'imikuza misha. Imikuza misha niyo yonyene ishobora kuzura no kubika neza ubugombe canke umutobe musha, nk'uko tubibona muri Matayo 5 turahera ku murongo wa 36 dushike ku murongo wa 39. Kandi abacira umugani ati ntawotabura ikiremo ku mpuzu nsha ngo acomeke ku mpuzu y'umushire, uwogira atyo yoba atabuye nsha, kandi ikiremo atabuye kuri nsha nticomatana n'iy'umushire. Kandi uwotara umutobe wa vino mu mikuza y'insato ibombotse, kuko vino yoturitsa iyo mikuza igashirira hasi imikuza igapfa. Kwiriye nugutara umutobe wa vino mu mikuza misha, kandi nta muntu yanyoye vino ihiye yogomba umutobe, kuko avuga ngo atiyihiye niyo nziza. Umutobe wa vino musha dushobora gusukwa mu mikuza ishaje, atari uko ushirira hasi imikuza igaturika. Kunagura no gusubira kubaka ishengero birakenewe gushiraho imikuza misha ishobora kwakira vino sha nk'ijambo risha rivuye ku Mana. Hariho ingezo zibiri zo kurabiramwo abarongozi canke abanyeshengero. Hariho bamwe bitiranwa n'imikuza misha n'abandi bitiranwa n'imikuza ishaje. Turabona kandi n'ingezo zibiri turabiramwo ijambo. Hari ijambo ryerekanwa nk'umutobe wa vino musha ryerekana ukuri tugezemo, n'irindi ryerekanwa nka vino ihiye ryerekana ukuri kwa kera. Ijambo risha ryerekana ukuri tugezemo kwishingwa ry'ubwami bw'Imana nk'uko kuriko kurasukwa mw'isi. Tubwirijwe gutangura intambuko z'ukwimuka mu bintu bisha ijuru ririko riratanga nk'umutobe ugaragaza ubugombe bw'Imana uno munsi. Ikugwaho ry'ibikorwa vya kera vyerekana ishigwaho ry'urutonde rusha, nk'uko Mose yasubiriwe na Yosuwa. Nk'uko Yosuwa yasubiriye Mose, niko n'igihe ca kera gisubirirwa na gishasha. Igikorwa ca Mose catanze kubohoka n'umuvyuro n'ubwiza bw'Imana, ariko nticashikanye abantu b'Imana mu gihugu c'amasezerano. Imana yahagurukije uwundi murongozi, Yosuwa, azoshikana abantu mu gihugu c'amasezerano. N'iki gihe c'urutonde rusha mu Mana, ubuherezi n'amabwirizwa biriko birahinduka. Imana iriko irarekura kw'isi umugambi w'ubwami bw'Imana
nk'umutobe musha werekanwa n'igihe gisha. Harakenewe abahungu n'abakobwa biteguye gukorana n'Imana no guheraheza imigambi y'ubwami bw'Imana nk'imikuza misha ku isi. Imikuza misha niyo yonyene ishobora kuzura no kubika neza ubugombe bw'Imana. Kingdom Life Community ni igikorwa giharugwa nk'imikuza misha uno munsi. GLC yagizwe imbohe nk'umukuza musha yo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami no guhishura umugambi w'Imana no kugaburira amahanga. Kingdom Life Community yashinzwe nk'inyishu y'iyereka itanzwe n'Imana muri iki gihe c'iyimbura gishengero rya nyuma. Muri iki gihe hariko harasukwa ibihambaye vya mpwemu yera. GLC irizera intambuko nsha nk'imikuza misha. GLC iriko irakorana n'impwemu y'ubuhishuzi cane cane mu ijambo no mu nyigisho z'ubuvugishwa ku bw'amavuta n'ubuntu bw'intumwa bugendana nayo. GLC ifise umwitwarariko wo gukomeza no kurangiza no kubaka umubiri wa Kristo mu gikorwa gihambaye co gukira no kubohoka. Imana ibahezagire.